ihangane 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera Arya Nibiki kumamagara kutarumamagara kuva yari mamagara mwizina none ushaka ndagusenga nk'Imana kandi ubwo wenyine utanayemera mbe ndakubaza ni kwera iki iyo nere yaje ngaha kuvugana nawe hamukabimisha ntubimbariye nagiye ndibindi ugira umbwiye atari ivyo birofu uri kurana ko n'umwanya wanje ndiko ndagana kurya mushenzi ugiye ashatse kwica akazuza kanje arafata ubuzima bwanjye ashaka kubwonona bwose hama ngo je nawe tumuyage kugira bingane bingahe mbe ndakubaza uribaza kuri kuvugana n'umugabo wawe cyane hama nawe igihe waje uhamagara hariya cyangwa waje uhamagara umugore wawe mba ndagusaba ba wiga amajambo ukoresha imbere yanje kuko nubwo ntaragukora mu matwi ibi si bikotikoti mu matwi sinihenze nzuriwe ariko ni wozo nkanga ubuzima bwaramaze kunkanga ndetse ngikanguka umubwire ucita ikirofa wareka ntazosubire guhonyeza ikirenga nkagikora abanabire wanje nimba atazoba akeneye gusubira mu mpimba hama ikindi imyaka tumaranye ico ntarakumenya ko sinkeneye kukimenya uzi n'amakuru ni umugabo mugenzi wawe genda mu biganire kuko je nawe urufu nzanire tutamuca umutwe bigahera bihetse sawa wabyushe Inga ndafungura neza. Mbona bicane kwe. Shuje tuvuga ko nanje akabyonzire. Oya ibintu urabizi mugabo byoshika nyine kazana ikoti. Ambara. Abe ntugire ngo nase kukumvira. Jade. Birajanye. Nindi. Voilà. Ayashi. Shiri. Ngone ibintu bijanye. Ntibisa. Ibi byo kwambara nk'abantu b'abakomedi. Kubera ko umukomedi nubwo yo kwambara nabi nta nakimwe. Nubwo yo kwambara umufuko ujya dusumira mu biharage. Akaja mu ibarabara aca babwira ngo ni comedy kandi yambaye nabi. Sawa. Sorry. Abakomedi n'abambara ibintu bitajanye. Iyo. Iyo ni sawa. Ni sawa. None kutafasha cyo bihe. Nabuze ko nabyibushe rega ntibyoro. Abanyamanyama. Wow. Ni sawa. Ndakora bitunushire. Ahubwo shiri. Utwo twihoze. Twihoze ahubwo ndagutuma. Ndasiganda twirondere. Genda umubwire Malove. Andondere baba bodyguard kugira tugende tujanye. Ndumva umengo sinogenda jenyine. Kubera ko numva ubwoba bitewe n'ibintu byashitse ejo. Ndatinya ko abafana baba bangira nabi. Shazavuga kumva ubwoba. Kumva ubwoba gute mu gihe wadekonye kuje. Shiri wanje humura. Ega ntabwo ibintu bibi byose byagenewe wowe.
ndetse baranabonye yuko atari we byavuyeko eka no mu ijambo washikirije waragerageje gusaba imbabazi kandi bigenda abasitari bake babikora rero je nibaza aba bodyguard ko badakenewe Mbo nibyo ibyashitse ntibyavuye kuri jewe ariko vyakoze umukinyi wanje kandi hari abantu benshi bari baje kuraba we baramubura rero bijya n'amakosa yiwanje haba ikindi naco tureka gufata abafana nkaho umengo n'abavyara biwawe kubyo bakorera ikibi ugacibaza ngo biraheze Yesu ukunda bifata wegenda umubwira bampamagarire kugira ngo bandi twere tujanye okay akoshere uribuka yuko Imana ari yirinda umuntu bo ndabizi n'Imana irinda umuntu ariko rero umenye ko turi mwisi urabizi aho nk'uburi nk'umutegetsi bakagwa nk'abasoda bakurinda woca ubanka ngo Imana n'indinda ibintu byose bisako dukoresha ubwenge menye isi turi mwene imeze wegenda ukoresha ndagutumye gusa nizere ko atari wowe wizeye ku mutekano wawe umva ndakubwire kuri byo mutumye ibindi bireke aho roza gushika muhira ufungure waronse amanota nkayo abandi bana mwararose umuti w'intamaramara kweri aho nawe uriko urambwira nabi none se narose amanota bikuru sukungurura kwanza kuronka amanota menshi sivyo swingizaho ubu rero ngo mumbwire yuko iyo wari kuronka yarutayo wacu usubira indani bakayagabanya mushikanje aho usanga wowe wari uzoba uwa mbere mu kubwira abana bawe yuko waruciye ubwenge komisi yose waba uwa mbere kandi haha kwa gato muje mu bantu batamenye nawe urabyumva babwira abana ko baba uwanyuma reka nzobicarika ndababwira ukuntu nabo uwa mbere atari umwanje imbere ndetse naba n'umwarimu namanika akaguru kandi nkabwira ukuntu atari umwanje imbere nta munyeshuri mwiza cyane ntamirize kwiga yaba byashoboka leta mu gutanga akazi yogira amanota abantu bagiye baronka mu mashuri bagiye baracamo ababaye abambere incuro nyinshi muri amashuri bize bakabaha poste y'ubudirecteur hama mwebwe mwagenda muba ku nkengera z'abamenye ikabaha ubuzi bw'ubuplanto canke bagiye abantu bakora amasuku kuri etablissement nkamanza nkaraba kako kanyarufise kogabanuka cyane kagahera ako ninde ugakora muhinga zabazabuze nakwicara muhira nkajya nimba ushaka rero akazi keza kubera ko utari kurazana amanota meza abavyeyi bagafata amafaranga angana ukuraho bakurihira minervare aho iyo minervare abavyeyi bariko barakurihira ntubona yuko uriko urajya ingufu abandi ntubona yuko uriko urahombesha umuryango kandi utari n'umwana wowe urakuze nturi wa mwana bahadikiriza kujya ku ishuri kugira ngo aje kwiga imyaka yo kwigura yifise urafise n'imyaka yo kwihitiramwe ico ushaka gukora ngana kuvimana ndabona mukana n'amakofura yawe uko biri kose urakwiye kwikebuka ukareka kudutukisha uriko anyumva neza apana yuko abantu bose babona ko umengo twese turi indobo kandi ari wowe gusa byanse ahubwo urazi ikintu ndabwira amakuze kuraba amafilmu wibigora raba aho urarengereye kumva ko no mara umuzi naravyariye none kwimanika sawa ni mucyakuraba ariya rero rondera amanota meza utuzanire iteka mu muryango hamurabe yuko je hari n'umusi numwe wakaremwe n'Imana nzosubira kukubuza amahoro ngo ndiko ndakubwira ngo ni wige cyangwa ngo nuhe kuraba amafilme yawe Malove. Oui, boss. Babantu madamu yakubwira ko mpamagarira bari. Ntibaraza. Oya. Hagiye kwa telefona mu mwanya. Bambuye ngo tubahereze iminota mike baza bashize. None umwanya wose kweri. Bakaba bataraza. Urazi umwanya maze mu nzu ndabarindire ko mpamagara ngo nze. Je ndacereje umuntu ku kazi. Kandi rero je sinuko mu bintu by'amakosa ncereza umuntu kuvugana nawe usanga ndamucereje. Ivyo nisino vyihanganira. Ejo nakoze amakosa. Nubu nsubire nkora amakosa. Koma mu makosa nk'ingurube. Oya boss. Ariko nanje mwabimbwiye mutera. Ariko kandi urazi neza yuko uba telefone shabanza kwanza gutura vya bintu vyabo kugira ngo basubire bubake ya mibiri yabo.
ntavyinshi bafata uwundi mwanya. Bo sawa katuvyihoze. Bo je reka ngende nyugura protayi bashitse cyo babwira basange mu kazi n'ingoga. Si sawa? Sawa boss. Ukugura protayi. Ebana urazi ko nari narose akazi. Ndose akazi ndakaronka ko mu boss umwe. Mu boss ndagenda turavugana. Tuvuganye cyasanga mu boss ntaco yikura hemba fucking man. Turapatana aca nkubita 100,000 bana. Ndaraba ibihumbi je navyiki gihe. Ndavuga ati nta kamaro byo marira. Ico nakoze naciye ndamubwira ati ndoguhinyisha. Ca ndagenda. None ubu rero narose uwundi mu boss ampamagara kandi umu boss afata abakozi neza cyane. Iyo nukuvuga yansabye yundi muntu twogenda tujyanye. None wowe uri tayari tuzogenda? Tayari tuzogende mana, urabona ubuzima burazimvye, tuzogenda tugakora. Arsene. Aho. Ugasi wa muntu yafata sister wanje ku ngubu. Sha, je niwe jikuna atambuka. Rya muntu siwe kweli. Wapi? Arsene niwe. Aho yujya siwe. Raba neza ujya niwe. Ujya siwe. Naho yashaje ujya siwe kweli. Oya vraiment ujya niwe. Wapi? Arsene. Je ndavyo kuntu agenda. Nkabona no mukanwa hiwe. Ujya ni wa muganga ni wenyene. Aho yo bari ushadukori. Je ndavyo kuntu yafashe mushikanje ku nguvu. Gushika aho yiyahura. Je ndabona atogenda uko nyene je ndi ndakomunika. Mungura ntukora ikosa. Je iryo kosa rigombere ingwe ko ndamunika. Ugira wikwegera impimba yizi saha. Wa je ndamunika. Mungura abaje izo ni manura za gusa ndiko ndagwa ni wikwegera impimba. Wa je ndamunika. Ali urapfuye kwishavu warawuteye boss sinzi n'ikintu uza kumusigura ngo acumve. Ndashaka kuminzira ngarengana mu mateko yaguhaye aho byese ninjenga gute rero ushaka kwakira umuntu ku birego byinshi by'abantu biyitayeho bonyene badashaka kutaba ubuzima bw'abandi bantu no kundamutsani wanandamukije ni barakwica nta n'isoni cyangwa uradukorera mu boss umukibaza ko je nawe utunganya agaciro.
Mahoro. Meze neza. Amahoro. Hari hasigaye iminota 5 ngaca ngenda. Ku mwanya twavuganye harenga ko amasaha 2 n'iminota. Nivyo ntubeshe kweri nakosheje kuko nagutebeje. Kandi ntaco mbona norenza kuretse gusaba imbabazi. Mbabare kuba nagukoshereje sinshobora gukurikiza umwanya. Okay, sawa. Amakuru y'iminsi none. Makuru ni meza. Ego, bo hama rero duce twinjira mu biro gira dushobore kuvugana. No, sorry. Mfise umwanya muto cyane. No kuvuga hariho abantu twavuganye ko duhura muri uno mwanya nyene. Ngiye kubonana nabo ivya kontra navyo nzoca ndungika umukobwa wanje mu bikorane. Hama zoca nzanira kontra jiwe nsinye gusa. Numva ari Oh. None nta nubwo kwinjira mu biro bwira ubona ahantu nkorera kugira n'ikindi gihuje uzozimagira iki nubwo no kubwira ati nsanga mu biro uzoshuza direct barugenda uhabonye aho nkorera. Oh, that's true, but excuse me, nukuri ndakwemereye ko nzoza mfise umwanya nzoza ariko ubu ndihuta. Okay, ahubwo reka mbandanye. nta kibazo. Hemwe uyu muntu yabaye iki? Uyu muntu dusanze aryamye ngaha biragaragara neza ko yanizwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana. None ndababaza mwatelefone abajejwe umutekano canke abajejwe intwaro mwabwira ivyabaye kuko ntibave baza ko mwamunize. Igipolisi twakimenyesheje ariko ibirabana n'abatwari uwo twatumye ntaragaruka ngo atubwire ko babonetse canke batabonetse. Aho rero nta nyisho ifatika twoguha. Ariko none kubaza cane ivyo no muntu murazinanye. Uyu muntu je ndamuza mu docteur gusa mu nyuma yaragiye mu mpimba najesuye kumubona ubunyene vyo mu nyuma ntavyonse. Umva reka ibintu bahanura nuko mwonyaragasa mukarondera abajejwe intwaro bo ngaha kubera yuko abajejwe umutekano nibatangura kuhashika abajejwe intwaro batabizi mwebwe basanze ngaha nimwe batangura gufata kugira bagire amatohoza. Muravyumva? Siko ari ivyo urakoze cyane. Je harana naringiye mukoreye kuri izo mpanuro nababariye je ndaza kugaruka mu kanya ndabingene vyagenze. Siko? Sawa murakoze. Haya. Ça va? Watigari. Ndamaze akanya. Okay. Kutari wambwiye nenze kukwakira. Ibi nakoze ibyo namye bizari bikenewe. Okay. None kumenga uri kunyishura nk'umuntu yahuye n'ingorane ufite ikibazo. Umva ndakubwira ibibazo mfise we nukeneye kubimenya. Ico nkeneye umugabo wawe nakindi nkeneye muhamagara ze hano.
umugabo wanje si hari yagiye ku kazi. Okay, ndamurindira amakatasha. Aria namahoro. Umva nakubwiye nkeneye aberi nakindi kintu nkeneye ibintu byo kumubaza utubazo niwe kine kumvura wewe mfise ibibazo byinshi bihagije mutwe wanje nkeneye aberi nakindi nkeneye. Okay, sorry. Basi ndakwakiriza ko urafata. Mada nakindi nkeneye atari aberi. Ataje. Bebe, reka dufate ifoto. Ya kuraka video. Video? Kuna video? Kila video nyine? None video ugamuvuga ibi? Ya, nyine turirimbe muri video. Hano uririmbe. Umuririmbyi tuzinanye. Uri umuririmbyi yakundana n'umukinnyi w'amareresi. Ngira basi ndakundana kuririmbira shira mu video. Okay. Sawa je. Ririmba, Jaco. Aho tabishima na dufate foto tubihere. Base, birakona no kuri okay gafata ifoto. Indira kwanza da message. Turaheze ibyo gufata ama video ugiye mu message. Umungu ndakwandikiye. Sobukwe. Ambwiye ko nkeneye ntaye muira harashaka kuntuma. Kandi sha kwinjira ngamuteretse ibintu vya contre. Ubwo rero cyumurusha naye. Kero ugira bitwa ta stress abwa yinjiye. Shiranye wakomeje ko je no korana databukwe. Ko barazobishobora. Bona bitazuzanira kwire ku rusanga kazi ndakisha kwera kumutinya. Narizo kunanira gute se umuntu nk'abandi. So bukwe mubereye mwana mwiza ukamukundira umukobwa ukamubesha mu bantu awenda ku mwana wiwe. Ngo rero sinumva ukuntu utinya korana na so wabo. Cyangwa ushaka korana n'abantu utazi gira ati baraguhindaye iyo mugiye mu mamisyo. Muze murajana. Sinzi ikibazo ufise no. Umaze kukubwira kangaye ko jibi byaho ntabijya mu gihe. Oya imyaka tumaranye hari umusore mbona n'umukobwa. Ngira hari umusore mbona n'umukobwa atari muri tournage. Nyisi tamubona mugabo ntibizi ko nazomubona. Bebe reka gufuha kamona. Niba atajujamwo namwe birimo gutinya papa ko mukorana. Mushire mu rusha ngende ntiyinjire bitubwe avuga yinjiye. Nanje ntabishaka. Bebe ndumana nanje. Nuko mingura shavuye. Ndashavuye nyine ndine nkine kumana nawe. Bebe kumana nawe. Twaranye journée yose musi munini. Bebe nuko amuganda tabukwe nawe. Merekeza gusa. Oya umeze neza. Tugershe sina merekeza. Tashaka injira. Chenda okay tugende. Umbe. Sivi topita. Bebe nukuri umana ubwire nki. Aho jahoze. Menye ko ndagukunda gusa umukundi zina ryanje. Nanje wetu ndakunda cyane. Karero. Nje nawe yoye. Twagi. Hai. Obvious. Tugende merekeza ndazi. Afro tugende ba. Tugende na wangiza barongoze muganda tabukwe na. Isangira. Rabi utwaje. Aria. Aria mbagura mama cyangwa uri nkumi. Umudamu. Nakindi cyo kuvuga ubufisi. Okay. Sha urawe uyu munsi ntawe watanguje kubafu mu kuvyuka. Kandi nambusenga Imana uyisenge cyane kugira ngo yoroshe umutima w'umugabo wanje.
kuko yagushavuriyemwe biteye ubwoba wogira ngo wamwiciye umuntu. Amiciye umuntu ashake yumve nk'umuntu yabuze canke ubugira hafi ivyo ntibindaba nibindaba na gato. Umuntu wese muri akanya afise inyimvo yiwe. nta joro ridaca ihangane ihangane nta joro ridaca oh